Ndagushimiye cyane wewe uri kurakurikirana kino kiganiro kigufi ngiriranire namwe nitwashira niyo nizigiye hariho ijambo ngize iminsi mvuga ko ni kibazo kibaza kiti mbega ukwizera rukirisu vy'ukuri ni umuti w'ingorane umwana w'umuntu afise canke ni isoko y'ingorane. Naramaze kwerekana yuko vy'ukuri ni umuti w'ingorane umwana w'umuntu afise. Ukwizera rukirisu guturuka ku Mana yaturemye. Imana yaturemye irazi ivyo dukeneye, irazi ingorane dufise, nta kuntu kwizera iduhaye kuba ingorane kuri twebwe. Narirya ari Imana y'urukundo kandi ari Imana nziza ijana kwijana. Aho bipfira ntibipfira mu kwizera, bipfira ku ruhande rw'abakira uko kwizera. Ico ngira mvuge rero nuko rimwe na rimwe dukora ibitari vyo kubera twatahuye nabi ico ijambo ry'Imana rivuga, kuko biroroshe cyane ko dufata ijambo ry'Imana tukarisoma aho kubonamwo ico ririko riratubwira, tukabonamwo ico twipfuza, tukabonamwo ico dushaka, tukabonamwo igihwanye n'ingene tubona ibintu. Kuko ivyo tubona rimwe na rimwe sivyo biba bihari, bijya tuvuga ngo nivyo tubona ni insiguro duha ivyo tuba tubonye. Hari ukuntu ubwonko bwacu iyo tutabaye maso bushobora guha ibintu insiguro zihwanye n'ibisanzwe biri muri bwo, aho kwemera bukabona ibihari. Rero ijambo ry'Imana rirashobora gukoreshwa kutariko kubera iyo ngorane iyo umuntu atabaye maso. Kandi muri ico gihe kubera tuba twizeye ibitari vyo n'ivyo dukora biza bidasa n'ivyo twari dukwiye gukora, iyaba vyo kuri twaje imbere y'ijambo ry'Imana nk'abantu bipfuza kwigishwa naryo. Reka mfate ikintu kimwe gikunda kwigaragaza. Ndaza gufata kimwe ariko gishobora kuvamo bibiri, gishobora gutuma bitewe n'ivyo twakuriyemwo, bitewe n'ibiri muri societe turimwo, dushobora gutahura nabi ijambo ry'Imana riko riravuga maze bikatugira ku ingaruka mbi. Imana yarahishuye yuko hari isi y'impwemu hakabaho n'isi ifadika, kandi ibibera mu isi y'impwemu birafise ingaruka mu isi ifadika, muri iyi si physique. Ariko ibibera muri iyi si ifadika biranavana no guhitamwo k'umuntu. Ni ukuvuga ko umwana w'umuntu ntari mu minwe y'ibiganje canke y'iyi si y'impwemu ku buryo ata kintu na kimwe ashoboye gukora. Murazi yuko ikimurema yamubwiye ngo ganza ivyaremwe. Mu yandi majambo, naho hariho ububasha butaboneka bufise ingaruka kubiboneka, n'umwana w'umuntu arafise ububasha bwo guhitamwo ivyo akora kandi bikagira ingaruka kw'isi iboneka. Aha rero niho hari ubudasa hagati y'ukwizera rukirisu na kwa kwizera gufatiye ku kuganza kw'imizimu hamwe n'ibinyamwonga, animisme. Muri animisme bavuga ko vya binyabuzima bitaboneka, vya binyabubasha bitaboneka arivyo biganje, umwana w'umuntu ari mu minwe yavyo. Ariko mu ijambo ry'Imana tubona ko iyi si itaboneka irafise ingaruka kw'isi iboneka, mugabo kandi umwana w'umuntu arafise ububasha bwo guhitamwo ivyo akora. Hari ukuntu rero bisukiranye. Iyo umuntu adakoze aba yifashe nka wa mu animiste, iyo umuntu avuye mu vyo yategerezwa gukora aba yifashe nk'umu animiste. Hariho abakirisu iyo bariko barasoma ijambo ry'Imana bivanye n'ivyo basomye, bakura mu ijambo rivuga ngo umugisha w'Imana, ivyo nkeneye kugira ngo mererwe neza Imana izobimpa, ici nsaba ni ukwizera gusa, ninizera ivyo nipfuza vyose nzobibona. Bigaca bituma baha umwanya munini cane ivyo bita ivy'impwemu, bagasuzugura ibikorwa vy'amaboko. Ibikorwa vy'amaboko ntibabiha umwanya ukwiye, mbere n'ababikora n'abavyitaho bakabasuzugura ngo sabanyampwemu, bagaca bumva ko baruta abandi bantu kuko umwanya munini bawujana muri vya bintu vy'impwemu. Ikindi gica kigaragara kuri abo bantu nuko bataba bagifashe umwanya ngo bicare bategura imigambi y'ubuzima bwabo, y'ingo zabo, y'ibihugu vyabo, biyumvire kazoza, mbega mu myaka 10-15 Imana ishoboje noba ngezehe, mbega nokora iki kugira ngo nzohashike. Kuko baba bumva ko ivyerekeye kazoza bazobihabwa gutyo nyene nka kwa kundi Imana yakoroka iva mu ijuru ku Bisirayeli ataco bakoze. Hanyuma icanyuma abantu nk'abo ntibaha agaciro ubumenyi. Usanga ari abantu batarondera gutahura ibintu, si abantu bakunda kwiga amashuri maremare, si abantu bafise ishaka ryo guserangura ibintu, la recherche, ngo batahure ingene ibintu bimeze, kuko ububikenera ni uba ashaka kubikoresha mu migambi afise kuri we, ku muryango wiwe, ku kibano ciwe canke ku gihugu ciwe.
mu majambo make inyifato z'abo bakirisu zisa n'inyifato z'ababa animiste navuga mu kindi kiganiro, kuko bo baba bumva ivyo vyo gutegekanya kazoza, ivyo vyo gukora ibikorwa vyo bashikana aho bashaka biri mu minwe ya vya binyabubasha biganje iyi si turimwo. Ariko rero ubajije Bibiliya nkuko natanguye mvuga, ugasoma nko mw'itanguriro igice ca 2:15, Imana ihejeje kurema Adamu yamuhaye itongo, ikimubarira ngo ririme kandi uribungabunge. Imbere yuko Adamu aremwa, Imana yararemye itongo, yarabimukoreye. Kubera iki? Kuko Adamu ntiyari afise umuvyeyi amwonsa. Adamu yaremwe akuze, ntiyari umwana afise abantu bamwitaho. Kandi murazi umuntu akuze umubiri we ukuntu umeze urasonza, noneho n'umwana arasonza, gusa umwana aba afise umuvyeyi amwonsa. Imana yabikoze kurya, yamuteguriye ivyamwa kuko yari azi ko aza gushika aca sonza, aza kubikenera ubwo nyene, ntiyari kuronka umwanya wo kubirima ngo vyere akiri muzima. Ariko iciramubarira ngo iri tongo rero uririme kandi uribungabunge. Iki kintu cyo kurima no kubungabunga kirimo ibintu vyinshi, abarimyi murabizi, noneho n'abatarabarimyi muvyiyumviriye biroroshe gutora. Eheraba kugira ngo urime bisaba ubuhinga, bisaba ibikoresho, bisaba isuka, bisaba n'ibindi bikoresho bitandukanye. Adamu yari kubikura hehe? Vyasaba ko abikora, vyasaba ko aja arondera mu vyari bihari ico gihe agakora ibikoresho bishobora kumufasha kurima. Aho murumvamwo ubuhinga, murumvamwo technology, kandi ivyo yabitumwe n'Imana. Bwasaba ko amenya ubwoko bw'ibiterwa hamwe n'amasezo bijana, ibihe vyo kurima, mbega ibijumbu babirima ryari, mbega ibiraya babirima ryari. Ivyo nta shure yari hari ngo bimwigishe, kandi sinibaza ko Imana yaje ngo yimubwire vyose. Yari yamuhaye ubwenge bwamushoboza kubikora. Imbuto zitandukanye, mbega imbuto zibika gute kugira ngo ntizononekare. Ivyo Adamu yategerezwa kubimenya kugira ngo ashire mu ngiro igitegeko ry'Imana. N'ibindi byinshi ntabanje kuvuga hano. Kubungabunga itongo bisigura iki? Ni ca kindi cyo kubungabunga ibidukikije ubu gisigaye kivugangwa hirya no hino kw'isi. C'est la responsabilité écologique. Kumenya ngo nimba ndimye ntegerezwa kubungabunga ururuzi, ntegerezwa kubungabunga uwo musozi, ntegerezwa kwitwararika ibi vyatsi, utu dukoko ntiduhone, ibintu nka bene ivyo. Murumva ko ibi bintu Imana itavuze ngo mpemu wanje azobigukorera, abamarayika bazobigukorera. Oya, Adamu ibi biri mu minwe yawe, utarimye ntuzoronka icurya. Kandi burya n'uyu munsi niko bimeze. Burya umuntu adakoze hariho ibintu ataronka naho yoba ariko arasenga. Iyo abironse naho nuko babihawe n'uwakoze. Rero ntitugasuzugura ibikorwa, ariko kugira ntitubisuzugure bisaba ko dusubira hahandi tugasoma ijambo ry'Imana rivuga, ntiturishiremwo ico twebwe dusanganywe mu bwenge bwacu. Uravye neza rero Bibiliya usanga iha agaciro ibikorwa vy'amaboko, kuko nkuko nabivuze n'Imana ubwayo yarafashe ivyondo kugira ngo ireme umuntu. Nta kuntu ikiremwa cosuzugura ibikorwa vy'amaboko, n'Imana yakiremye itabisuzugura. No mu kukirema yakoze igikorwa c'amaboko. Ukwizera kukuri kujana n'ibikorwa, ibikorwa vyiza, ibikorwa biva mu mwimbu, ibikorwa biteza imbere abantu, ibikorwa biteza imbere imiryango, ibikorwa biteza imbere ibihugu. Abakirisu b'abanebwe sibo baba bihenze, baba banyuranije n'ijambo ry'Imana rivuga. Dusubiye muri vya vyizegwa vy'abemera imizimu n'ibinyamwonga, murazi ko bivugira ngo hazoba icobaye. Ibinyampwemu biganje isi nivyo bizotuma haba iki canke kiriya. Jewe ntaco mfise nkora. Ariko murabona ko iyo Adamu akorera kuri iryo jambo yari kuba gararije itegeko ry'Imana. Oya, Adamu ntihazoba icobaye, hazoba inkurikizi y'ico wewe ukoze. Nimba ushaka umwimbu rima, ntuvuge ngo umwimbu uzoza canke ntuzoza ngo bivanye n'ivy'impwemu. Oya, bizovana na wewe. Ni warima uzoronka umwimbu. Haraco bavuga ngo uwabirime si we yabiriye. Bisigura ngo naho ntokora ntaco, kuko n'uwukoze hari n'igihe atabona ivyo yariko arakorera. Ariko iyo bitagenze uko babishaka, burya haba habaye ingorane, haba habaye exception. Mu bisanzwe la règle, itegeko ngengabuzima risigura yuko uwurimye yimbura. Harashobora kuba ikirere kibi canke hakaba izindi ngorane ntiwimbure, mugabo itegeko ntirihinduka. None rero no mu buzima bwacu turafise uruhara mu bitubako, niko ijambo ry'Imana rivuga. Adamu atabungabunze itongo ntazoronka umwimbu. Imana iti ndabaremye kugira ngo muganze ivyaremwe, sindabaremye kugira ngo mwicare mushikirwe n'ibibashikiye nyene, mwitege ikiba ataco mwakoze.
ivyo si ukwizera rukirisu. Ukwizera rukirisu kuvuga ngo ndizera Imana ishoboye vyose, ariko yarampaye ubushobozi bwo guhitamwo ico nkora, reka nkore igikwiriye nayo ihezagira ibikorwa vy'amaboko yanje. Reka rero ndangize ntanga impanuro. Bene data, nimuze tugire umwete wo gutahura ijambo ry'Imana, dukuremwo vya bindi bituma tubona ibitarimwo. Twirinde kurivugisha ico ritavuga, kuko iyo dutwaye ico ritavuze dukora ivyo tudasabwa gukora, bigaca bitukisha ukwizera kwacu, ukwizera rukristo. Reka tugire iryo shaka ryo kuvuga ngo Mana, mfasha kumva neza ico wewe uri kuravuga, undinde kugihindukiza ngo kivuge ico jewe nipfuza kumva. Imana ibahezagire, Imana ibakobeze, mubandanye musangira no majambo n'abandi bose muzi ashobora gufasha kugira ngo twubake ubwami bw'Imana, duheshe icubahiro Imana mu gihe cyo kubaho kwacu. Murakoze cyane.